Imana tugirire ubuntu bwayo muri kino gitondo imbere yuko tumuraba ko tukavuga ngo urakoze kubw'ubuntu bwiwe n'ijambo iryo wadusigiye. Nashaka gusoma ijambo ryo mu butumwa bwiza bwa Yohana, ni ijambo tuzi neza twese turarizi, ariko nubwo biri kurashaka kurisoma ijambo ryo mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 3 ni ijambo tuzi neza. Hari umuntu, ni murongo wa mbere Yohana 3, hari umuntu mu bafarisayo yitwa Nikodemu, yari umukuru wo mu Bayuda. Waza kuri we mu ijoro aramubwira ati, mwigisha, turazi yuko uri umwigisha yavuye ku Mana, kuko ata muntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ibyo ukora, shiti Imana iri kumwe nawe. Yesu aramwishyura ati, nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Umurongo wa 4, Nikodemu aramubaza ati, umuntu ashobora ate kuvyagwa ashaje? Mbega yoshobora gusubira mu nda ya nyina akavuka? Umurongo wa 5, Yesu aramwishyura ati, nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe n'amazi na mwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Umurongo wa 6, ikivyawe n'umubiri naco n'umubiri, ikivyawe na mwemu naco ni mwemu. Umurongo w'7, ntutangazwe nuko nkubwiye nti murakwiye kuvyagwa ubwa kabiri. Umurongo w'8, umuyaga uhuhuta aho ugomba, nawe ukumva igihuhuta cawo, ariko ntumenye aho uva n'aho uja. Uko ni kwamera uvyawe na mwemu wese. Nikodemu aramubaza ati, vyo bishoboka bite? Umurongo w'10, Yesu aramwishyura ati, niwe mwigisha w'Abisirayeli kandi ntutahure ibyo? Umurongo wa 11, nukuri ndakubwire, twebwe tuvuga ico tuzi kandi dushingira intahe ico twabonye, ariko ntimwemera igishinga ntahe cacu. Umurongo wa 12, ko nababwiye ivy'isi ntimwemere, none muzokwemera mute ninababwira ivy'ijuru? Umurongo wa 13, nta waduze mw'ijuru atari uwamanutse ava mw'ijuru, niwe mwana w'umuntu wo mw'ijuru. Umurongo wa 14, kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, ni ku mwana w'umuntu akwiye kumanikwa. Umurongo wa 15, kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Umurongo wa 16, kuko urukundo Imana yakonze abari mu isi ari rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntaze apfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Umurongo wa 17, kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mu isi urubanza, ariko ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umurongo wa 18, umwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye aramaze gutsindwa, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Umurongo wa 19, ukuri ko gutsindwa, kuko umuco waje mu isi, ariko abantu bagakunda umwiza kuruta umuco, kuko ibikorwa byabo ari bibi. Umurongo wa 20, kuko ukora ibibi wese yanka umuco, kandi ntaza ku muco kugira ngo ibikorwa byiwe ntibihanwe. Umurongo wa 21, ariko ukora iby'ukuri aza ku muco kugira ngo ibikorwa byiwe biseruka ko byakorewe mu Mana. Gushika hano iri jambo ryera ry'igiciro kandi ryera, biratangaje ukuntu kubona ngene Yesu hano yaganirije Nikodemu. Ejo ku mugoroba twumvise mu butumwa ubwo twasobanuriwe ingene Mwene Data
ingene yitwaye ari hariya, yumvise umuyaga, yumva kuniha kw'ibiti, yumva ibinyiganyiga mu ishyamba, ntiyarazi ibyo agiye kubwirwa. Hano turabona umwami wacu n'umukiza wacu arabwira Nikodemo, aramubwira ngo urumva umuyaga, urazi ingene ukora, ariko ntuzi uba uvuye cyangwa iyo ugiye. ni nako bimeze hamwe na mwemu w'Imana, aho umekera aho ashaka akagenda iyo ashaka kandi akorera mu wo ashaka. Yarahamagaye, turagaragarizwa ingene ashobora gushikamo mu bizera. Twarabyumvise, uyu yaje kuri we mu ijoro amushingira intahe, abwira umwami ati ibimenyetso by'ibitangaza ibyo ukora ntawoshobora kubikora kiretse Imana iri kumwe nawe. Ariko turabona ko umwami databuja wacu, Imana yacu, umukiza wacu waducunguye akatubohora akaturekuza, be yaramuhaye inyishu oya, ahubwo yerekeje ku bintu nyamukuru ubu bigezweho. Yamweretse inzira yagomba kujana, atamwishyuye ibindi. Yamweretse ibyo ashobora guhabwa muri Yesu Kristo. Yategerezwa kuvuka bwa kabiri, yategerezwa kuba icyaremwe gishasha, yategerezwa kuza ku Mana kugira ngo Imana imuhindure. Ndizera ko ushobora kuvuga nti umwami aratuvugisha uyu munsi biciye kuri no jambo, wewe na jewe. Ishaka kuduhindura, ishaka kutugira ibiremwa bishasha, ikintu gituma ihabwa amashimwe n'icubahiro, nk'uko twabyumvise ejo ku mugoroba. Umutima mushasha, impwemu nshasha, kugira ngo mwemu w'Imana yinjire muri twebwe, hanyuma dushobore kuyikorera, tuyihimbaze, tuyisenge. Imana iduhe ubuntu bwayo kugira ngo dushobore kuramura amaso yacu kuri yo muri kino gitondo, ishobore kudufasha ngo twugurure imitima yacu kugira ngo yigire mishasha, kugira ngo itugire inzabya z'icubahiro cayo n'ishimwe ryayo. Ibishimigwe turashaka kumusenga. Nashaka kuvuga umwe wese muri twebwe yategerezwa kubikora, twaba turi hamwe. Ubu rero canke umwe wese ku giti ciwe, ikintu kimwe gusa gikenewe kuri twebwe twese, nimba twitwa abana b'Imana, ntidukwiye guma turi biragi, ariko dutegerezwa kugurura umunwa wacu. Turabizi yuko ababyeyi barabizi, iyo abana bacu batavuza induru turababara tugahangayika, ariko iyo basohora amajwi bagatangura gukina, umutima wacu uranezerwa, imitima yacu igahimbagwa. Rero birengereje kuba iby'ukuri iyo Imana yacu itwumva, iyo turamura amaso yacu kuri yo igihe dusenga, nubwo abari mu majwi adakoze neza, yo irazi ibyo dusaba. Reka tubikore ubu. Rero nashaka kuvuga yuko bene data bamwe bosenga bakambaza umwami wacu, hanyuma tukaza gusengera hamwe. Turahaguruka tuje hamwe imbere yawe ku isaha. Mana, twuguruye umunwa wacu imbere yawe, uwe umunyakuri kandi umuzima. Mwami, we waturemye, we waducunguye imbere y'uko isi iremwa, watugeneye o Mana kuba abawe. Mwami, urakoze. Wewe turagushimira Mana kubw'ijambo ryawe ryera, turagushimira kubwo ukuba hano kwawe kwera. Mwami, turagushimira kubw'amwemu wawe mwiza, uwo wasutse ku bari n'umubiri bose. Mwami, utugirire ubuntu kugira ngo twiyugurure Mana yo mu ijuru,
kugira ngo twugurure cyane imitima yacu mwami, twugurure n'iminwa yacu kugira ngo uyuzuze mwami, kugira ngo dushobore kugushimira tugusenge kubwo amahirwe ayo dufise, ayo kuba dushobora gukorana kugira ngo tuguhimbaze kandi tukubahe twese turi hamwe. Ndaguhimbaza, ndagusabye kandi Mana utegure imitima yacu, utegure ubugingo bwacu, ugwishe muri twebwe urubuto rwawe ku isi imera mwami, rumere Mana, ibintu byose byumye ubikugweho kugira ngo ikintu gishasha gishobore kumera mwami ku bw'icubahiro n'ishimwe ryawe. Mana yanje uduhezagire, uhezagire iminwa uyisige iyo ushaka kuvugiramwo, iyo ushobora kuvugiramwo kandi ushaka kuvugiramwo. Mana turagusengera hamwe kandi turagusaba uhezagire amoko yose yo mu isi, abo bose bari ukwabo nyene, abo bose bari ahantu runaka kandi bakuraba. Mana iri mu ijuru utwishure kandi tugire ubuntu bwawe ku bw'ico c'izina ryawe. Amen, amen. Turicara. Dushobore kumva ko ibintu tubwirwa ibi bishobore kuremerwa muri twebwe, dushobore kubitwara muri twebwe nk'umumenyerezo. Isezerano riri mu ijambo, iyo ijambo turizaniwe, aho rero umwimenyerezo utegerezwa kuba ufatanye naryo. Uko biri kose nta jambo na rimwe ry'Imana rizosubira inyuma ridakoze. Buri jambo ryose ry'Imana ni urubuto, kandi urwo rubuto rw'Imana rurabibwa, kandi Imana itanga ubuntu kugira ngo rimere, hanyuma ubuzima bushasha bushobore kwiburuka. Nshaka gusobanura ubunyene mpeje kwiyumvira ku ijambo ryo muri Yesaya 42 kugira ngo tubone ingene umwami yavuze, ingene imvugo yabivugiriyemwo, ingene byo kurema ikintu gishasha. Yesaya 42 umurongo wa 6 ati, jewe uraho naguhamagaye mu bugororotsi, nzogufata nkuzigame, ngutange ngubere abantu isezerano, n'abanyamahanga ubabere umuco. Umurongo w'indwi, guhumure impumyi, ngusohore imbohe mu ibohero, n'abicaye mu myiza ngo bave mu nzu y'imbohe. Umurongo w'umunani, jewe nduhoraho, iryo niryo zina ryanje, icubahiro canje sinzogiha uwundi, n'ishimwe ryanje sinzoriha ibigirwamana by'ibibazano. Umurongo w'icenda, raba ibya mbere birashitse, kandi ndabamenyesha n'ibisha bitaraseruka ndabibabwira. Umurongo wa 10, nimuririmbire Uhoraho indirimbo nsha, n'ishimwe ryiwe uhereye ku mpera y'isi. Gushika hano iri jambo ryera ry'igiciro ry'Imana, ko ku bantu bose batari bahari ejo ku mugoroba, nashaka gusa kuvuga ko twasomye muri Ezekiel 36 umurongo wa 26 na 27, muri Yesaya 36 cari igisomwa ico Mwene Data Branham yafatiyemwo uko ubutumwa bwiwe. Ndasubira kwasoma irindi rimwe ngo, kandi nzobaha umutima musha, mbashiremwo impwemu nsha, nzokura umutima ukomeye nk'ibuye mu mibiri yanyu, mbahe umutima woroshe nk'inyama. Umurongo wa 27, kandi nzobashiramwo mpwemu wanje,
ndabagendeshereze cyangwa ndabagire abantu bagendera mu byagezwe byanje, namwe muzokwitondera amabwirizwa yanje muyashitse. Ngiki cyari cyo gisomwa. Imana ishaka kutugira abantu bafise imitima mishasha, bafise ubuzima bushasha, bafise n'imwemu nsha kubw'ubuntu. Kandi umwami aravuga mu Bweshwa na 21:5 ngo ibintu byose ndabigira bishasha. Avuga ngo ndarema ikintu gishasha, ngo ubuhanuzi bwa kera bwarasohoje, ubu rero menyekanisha ibintu bishasha. Igihe Imana imenyekanisha ibintu bishasha, turashobora kuyiririmbira indirimbo nsha. Ku ruhande rumwe ariho umurongo muto uwo ntashobora gusobanura kugira ngo simpindure uko ibintu bikurikirana, ariko aho Mwene Data Branham afatira ku biremwa, ku kuremwa, hanyuma akavuga ati nkemu w'Imana yatambatamba n'ubushuhe atwikiriye ubwina, ntiyahuha gusa nk'umuyaga, ariko yarakaka mu bushuhe kugira ngo hagire ikintu kiremwa. Hanyuma icyo cyumviro aracagura, aravuga ati naho gusa aho mwemu w'Imana ashobora kuba ari by'ukuri, kandi umuriro w'Imana, ubushuhe bw'Imana bukaba buri ngaho, naho gusa niho ubuzima bushobora kwinjira. Ibyo nibyo nyene twese dukeneye. Igikorwa nimba gitegerezwa kuba cuzuye kandi cimbitse, gikwiye, kiguma gihagaze imbere y'Imana, aho rero gitegerezwa kuba ari cakozwe, caremwe, cyasoje na mwemu w'Imana. Ibintu byose twebwe dushobora gukora ubwacu ntibinabaho, ahubwo haba imbere yacu n'imbere y'abandi, nta na gato rero imbere y'Imana. Igitekerezo kuba ari kugwa c'Imana, bitegereza kuba ari ibintu byakozwe n'Imana. Yatanze isezerano muri Ezekiel 33:26 ngo nzobaha umutima musha, ndabashiremo imwemu nsha, nzokura mu mitima yanyu imitima ikomantaye nk'ibuye, ndabahe imitima yoroshe nk'inyama. Imana ikoreshe ijambo ryayo n'ubushobozi bwayo n'ubushobozi bw'amaraso yayo kugira ngo ibiyihimbara bishobore kuba muri twebwe, kandi biciye no kuri twebwe, kugira ngo dushobore gushinga intahe mu by'ukuri, nk'uko bivugwa mu Bikorino ba 2:5-17 ngo ibintu bya kera byose birahise, byose bicitse bishasha. Nk'uko twabyumvise ejo ku mugoroba, ntushiraho umuvino nshasha ngo ushire mu mibindi ishaje, kuko imibindi iraturika, ariko bashira umuvino nshasha bagashirira mu mibindi mishasha. Mariko 2:22. Si twebwe tuzobishikako, ariko yamaze kugaragaza yuko bishoboka, ko ibyo birakoreka biciye kuri Golgota. Hano twamye ko yagize isezerano rishasha. Hano twavuze ngo yabaye umuco w'abanyamahanga kugira ngo yugure amaso y'impumyi, asohore imbohe mu babohero, akure abiciye mu mwijima. Mutima w'igiciro, byemere uyu munsi mu kwizera, byemere ibyo nk'ijambo ry'Imana mu mutima wawe, hanyuma uvuge uti mwami, uko niko biri. Waransohoye, wuguruye amaso yanje, waturikije ibohero, unkuramwo, ukunkura mu mwijima, kandi watanze umuco ku bw'ubuntu. Muri Yesaya 42:9 ngo ubuhanuzi bwa kera cyangwa ibyavuzwe kera byarasohoje, ngo ubu naho ndababwira ibintu bishasha, imbere y'uko bishika ndabibumvisha. Buri gihe iyo ikintu gishasha cyategerezwa kuba, Imana yamye ifatira ku bintu byari byaramaze kuba, hanyuma igatangaza ibintu bishasha kugira ngo dushobore gukomezwa mu kwizera. Rero Imana
atakintu kimwe yoba irakora ntitwomenya aho tugomba guhagararira. Ariko Imana yakoze ibintu bihambaye. Imana yakoze ibintu byinshi ku bw'ubwoko bwayo bwa Isirayeli mu gihe c'abahanuzi, na cane cane guhera ku ntango y'ishengero y'isezerano rishasha. Yanuguruye amaso yacu ku bw'ubuntu, yaduhaye umutima musha ku bw'ubuntu, impwemu nsha. Ariko dushinga inahe n'ukwizera kutanyiganyiga ko yabikoze ku bwacu kandi muri twebwe. Nimba rero hariho umuntu hano adashobora kubivuga abyemezwa mu mutima, aya niyo mahirwe ubibwira umwami ati ibyo bibe uyu munsi. Ntitugishaka amakoraniro aho ijambo ry'Imana rivugwa ibyo ntibigire ikintu bikora, ariko ibikorane by'Imana aho umwami ashobora kugira ijambo ry'iwe rizima akagira iry'ububasha, kuko twaryakiriye mu kwizera kandi mu byizigiro. Iravuga ku bwoko haravuga ku bwoko bw'Abisirayeli mu Baheburayo 4:2 ngo ubutumwa babwiwe ntacyo bwabafashije, ntacyo bwabamariye kuko batabyakiranye ukwizera. Dutegereza kwakira ijambo ry'Imana mu kwizera mu gikorwa cyarangiye igorogota, hanyuma tureke iryo jambo ridushikire misi yose biciye kandi rirenga gorogota. Turabizi yuko amasezerano yose y'Imana ni ego kandi ni amina. Hariho uwundi murongo uwo umwami yakoresheje kugira ngo atangure ubukozi bwiwe muri Luka 4 umurongo wa 18. Yari yasomye umuzingo mu gitabo ca Yesaya, hanyuma hano aranditswe canke hano yatanguye gusoma hano ku murongo wa 18 muri Luka 4 haravugwa, haranditswe ngo mwe muhoraho ari kuri jewe, ngo canke aruhukira kuri jewe, ngo nico catumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwire aboro ubutumwa bwiza. Yanumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe n'impumyi ko zihumuka, no kubohora abanywagutse imitima. Umurongo wa 19, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamwo n'Uhoraho. Mbega ijambo ry'igitangaza! Ryari mu muhanuzi Yesaya imyaka amajana myinshi, hanyuma bukwi na bukwi uwo ryasorezamwo araseruka afata icanditswe, hanyuma aravuga ati uyu munsi iki canditswe kirasohoje imbere y'amaso yanyu. Uyu munsi iri jambo ryacitse iry'ukuri. Duhere uyu munsi dushobora kuba tukagira umwimenyerezo ibyanditswe haheze imyaka myinshi. Ibyo ubu ni gwanyu ubu rero. Mbega ubuntu buva ku Mana yacu. Tubyemere ibyo, tubwemere ubwo. Twicare dukomeje hamwe imbere y'ijambo ry'Imana, tuvuga tuti mwami turumviriza kandi turizera turemera. Ubure turashaka kukubona, turashaka kugira umwimenyerezo nawe by'ukuri. Mwemu w'Imana ashobore kuruhukira ubushuhe bushobore gusohokamwo ikintu c'Imana, kibone ubuzima bushasha, kibone kuvuka kubwo buntu. Mbega ivyo bizobera he? Twabyumvise jo ku mugoroba mu buryo butangaje ngo ibiti vya kera byari byarumye, atabuzima, atabishishwa, nta kintu na kimwe byari bigifise. Ariko ivyo biti vya kera ubwa mbere byari bifise imbuto, hanyuma izo mbuto zigwa mu ivu, hanyuma izo mbuto ziramera, hanyuma ishamba rishasha ritangura kumera neza. Niko bimeze n'uyu munsi. Nubwo ibintu byose muri twebwe babyumye, Imana itanga ubuntu bwayo. Urubuto rwaguye mu mitima yacu rukeneye gusa gukogwako n'umuco w'izuba, hanyuma rikabombegwa n'imvura ya mwemu
kugira ngo dushobore gupfa, tuteza gupfa. Haranditswe muri Yohana 12:24 ngo iyo urubuto rw'ingano rutaguye mu ivu ngo rupfe rubore ruguma ari rwonyene, ariko iyo ruboze rugira ibyamwa byinshi. Dutegerezwa gutanga ubuzima bwacu mu rupfu kugira ngo umwami ashobore kubuvutsa mu buryo bushasha. Aduhezagire ubu rero mu gihe tugiye gusobanura kandi agace ka kabiri k'ubutumwa. Ariko mugabe mutege amatwi, ndabasabye mwakire ijambo ry'Imana muryemere, hanyuma muvuge ego, mwami wadukoranije kuko ufise umugambi hamwe natwe, kandi turashaka kureka dushigwe muri uwo mugambi. Tugire imbere y'amaso yacu Golgota, nk'uko indirimbo ibiririmba ngo nyoza mu maraso y'igiciro ya Yesu mu buntu bwiza butunganya. Mwami ni wowe gusa nshaka gushikarira ubwami, ubuzima bwanje ubu no mu bihe bidashira ni gwawe. Tumushikanire ubuzima bwacu mu by'ukuri nawe ashobore kutwizigira. Atanguye gusobanura byose byasohotse biva bimera mu isi, ibyatsi byose, ibiti byose byasohotse biva mu isi. Mwemu yera yaratwikiriye hejuru y'idamba, hanyuma byose birasohoka, hanyuma ubuzima bw'ibikoko buraza. Mwemu yera yatambatamba kuri byose, hanyuma habaye iki? Hanyuma ubuzima bw'umuntu buraseruka. Imibiri yacu yari ngaho muri iyo minsi kuko twakuwe natwe mu mukungugu wo mu isi. Twebwe tugizwe n'ibintu bigize ivu. Murabona ibintu byose tujya biba bipfuye. Nk'akarorero urugano cyangwa umutsima tujya, iyo turiye igikoko kapfuye mbere y'ubwo tujya ibintu bipfuye. Iyo mutariye inyama ipfuye ntimushobora kubaho. Murabibona, tubaho gusa kubera yuko ari ikintu cyapfuye ku bwacu. Iyo turiye ifi irapfa, iyo turiye inka irapfa. Ikintu cyose tujya icyo kintu kirapfa imbere yuko dushobora kukijya, hanyuma ubuzima bukavuka muri twebwe. Murabona, iyo nimba ikintu gitegerezwa gupfa kugira ngo twe tubeho mu buryo bw'umubiri, mbega ubugingo bwacu budapfa bimeze gute? Hari ikintu cyategerezwa gupfa kugira ngo bubeho ibe bidashira. Murabona, muri we dufisemo ubugingo budashira, dufise ubugingo budashira. Rero nashaka ko mutahura mu gihe tugiye kubandanya twihweza ibyo. Mwemu yera aramanuka agatambatamba hejuru y'abantu. Murabona, Imana bwa mbere yaremye umuntu, hanyuma yaremye umugabo, hanyuma irema umugore. Sinshaka kwinjira mu uwo mutwe. Umugore ni ikiva mu mugabo. Igihe rero yashika amaze kuremwa, yari umugore mwiza cyane. Ashobora kuba ari hano ku isi. Ndashobora kubona imishatsi yiwe ishika mu mugongo. Hanyuma tuvuge mu buryo bwo kubigaragaza nk'ishusho, imishatsi yiwe ijya gutukura, amaso yiwe ari nk'ay'ubururu, nk'aho twavuga ko zari nk'inyenyeri, nk'aho inyenyeri zoba zitakaka. cyari ikintu ciza cyane ico Adamu yashobora kugira. Nta kintu kimwe kibi cyari kimwe, byose byari bitunganye. Kumbure arabwira ati Adamu, umuyaga uriko urangora, hanyuma akaduza ikiganza gato, hanyuma bigagarara. Ntiyari afise ubwoba na bukeya, yari arengeye byose. Yashobora guhamagara intambwe akayibwira ati ingo, hanyuma akayikuyakuya, hanyuma iyo ntambwe ikamukurikira nk'aho akayabu gato gashobora gukurikira akayabu gato. Hanyuma igisamangwe naco kikaza, naco kibwira, hanyuma akaza intama ikazana naco. Nta kintu na kimwe cyaba, bose bari mu mahoro. Ariko ku mugoroba naho iyo haba ariko izuba ariko rirarenga, akamubwira ati
mukundwa, ubu rero tutegereza kuja mu isaha yacu y'amasengesho, tutegereza guhimbaza. Ntibyari idini, ntibyari imyaturire, ariko hari ibintu ahantu heza mu itongo rya Edeni, bakicara, data akamanuka, hanyuma umuco wiwe waka kacami ukamutangurira imbere, ukamanuka akaza kuri bo, hanyuma nshobora kumwumva avuga ati, bana mbega mwagize umunsi mwiza, ati nje uyu munsi kubagumbira byo ku mugoroba, akabagumbira uko ari babiri, agashira ibiganza byiwe hejuru yabo, hanyuma akagenda. Adamu agaramvura ikiganza akavuga ati, iryamire hano ni ore yawe mukundwa. Nta kintu na kimwe cyari gihari cyashobora kubagirira nabi, cyashobora kubononera. Ibintu byose byari amahoro, ibintu byose byari bihezagiye. Data yari yatunganije ibintu byose bakeneye, ariko hanyuma icyaha cyarinjiye conona ibintu byose. Ego, ariko twari ngaho rero. Mwebwe abagore mwakira urubuto rw'ubugingo mukarutwara, mwagenewe ibyo. Reka ndababwire, ntiyari ipome icamwa bariye mu itongo rya Edeni. Oya, umugore umuntu yaracumuye, ariko umugore niwe yashutswe. Adamu ntiyashutswe, yari azi neza ibintu akoze, ariko Eva we yiyumvira yuko ariko akora neza. Yashaka umuco urengereye, yashaka ubundi bumenyi burengereye. Murabona Bibiliya, kandi nivyo mwategerezwa guhagararako. Rero Imana yaravuze, hanyuma inzoka nayo iraza iravuga ati, mbega by'ukuri Imana yaravuze ibyo? Hanyuma mu kwegera iramuzana, iramushuka. Ariko Adamu yabikoze abizi, yari kwari kugaragazwa kwa Kristo utakoze icyaha ariko agahindurwa icyaha ku bwacu. Murabona haravuga muri Yohana ngo, mfise ububasha bwo kurekura ubuzima bwanje nkasura nkabwabira. Hanyuma yafashe ibigabitanyo byacu abyishirako kugira ngo aduhe ukugororoka kw'Imana. Rero bagenzi, ibyo ni igitangaza. Nimba byari bikwiye yuko Mwemu Yera atambatamba hejuru y'isi kugira ngo atwikire, atange ubushuhe, kugira ngo ibintu byose bimere, kugira ngo ibintu byose biremwe, natwe dushobore kuremwa, kugira ngo turemwe turi ico turi. Ntibadubajije nimba twari dushaka kubaho cyangwa tudashaka kubaho. Imana mu kumenya kwayo ibintu imbere y'igihe yari ibizi yuko tuzoba turi ngaha, itugira nk'uko nyene tumeze. Ntitwari dufise ijambo ryo kubivugako. Rero ni nako bizomera mu gihe cyo kuzuka. Izobikora, ibintu byose bigize umubiri bizokwegeranywa, imiyaga ine iva mu isi izonyiganyiga, hanyuma ukuzuka nako kuzoba ku munsi wa nyuma. Mbega tuzogaruka gute? Tuzoba turi abasore, turi abankumi, turi imbere ya Data wacu gitangaza. Ariko murashobora kugira uguhitamwo kwanyu, murashobora kubyemera cyangwa ntimubyemere. Murabona, mwebwe mugizwe n'ibintu bigize inosi, uko niko mwaremwe. Ariko ubu rero mutegerezwa rero gufata ingingo, nimba mushaka ubugingo budashira canke mutabushaka. Yo yarizi ico muzoba, n'izina ryanyu ko rizoba riri. Murabibona, Mwemu Yera ari hano, aradutwikira. Twafatswe ku by'umubiri dukugwa mu isi, ariko hari ikintu cashizwe muri twebwe, ni kuvuga n'ubugingo budashira ivyumviro byanyu bya kinyabwenge ntibizobikora. Oya, ibyo byankwa n'Imana. Amadini yanyu nta kintu na kimwe afise yovuga imbere y'Imana. Oya, na teologiya yanyu. Oya, birakwiye yuko Mwemu Yera amanuka
kugira ngo abazane ku gufatanya n'Imana, abahe ubugingo budashira, kugira ngo mushobore kuzuka ku munsi wa nyuma. Kiretse umuntu atavutse kiretse umuntu avutse ubwa kabiri, nta ahandi ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Murabona ibyo bagenzi, ubwenge bwanyu ntacyo bufise bupfana n'ibyo. Muvuze muti nahawe mwemu, navuzwe mu ndimi n'ibindi n'ibindi, ariko si uko. Numvise n'amadayimoni avuga mu ndimi, abapfumu nabo, ariko mwemu yera, mbega ukugabitanya n'uguki, ni ukugororoka gucuritse, gwacuritswe. Satani iminsi yose afise ikintu cyo kwigana. Mbega umupfumu ni iki? Ni umuhanuzi acuritse. Murabona Satani afata ikintu gusa akakigoramika, ariko twigishijwe turwanya ibyo bintu, turazi ibyo ari byo. Ariko ubu rero nimba twigishijwe muri Bibiliya, aho rero mwemu yera araza, hanyuma akadushira mu ishengero, akadushira mu mubiri. Nimwumvirize, niba mudashaka kwemera Kristo, isi izobatwara. Mutegerezwa gufata ingingo. Nimushobora gusohoka ngo mugume muri ba bantu nyene. Oya, mwemu yera ari ngaha, aratwikira, arahamagara, arakora. Rero nimba yoba gusa yokuyeho uwo mutima ukomantaye, aravuga ngo nzobaha umutima musha, nzobaha imwe musha, hanyuma ngo jewe ubwanje nzinjira. Ibyo ni biki? Hanyuma araza nk'imodoka cyangwa igitingatinge kugira ngo akore ibintu byose, ashireho inzira ngendwa, ashireho haleluya. Murabona mwemu yera aramanuka, hanyuma agatunganya ibintu byose, agakora ibintu byose kugira ngo dushobore kujana inzira y'Imana n'umutima musha. Ni ahantu hashasha ho kuba na imwemu musha, ibintu byose biba byabaye bishasha. None Satani yogaruka gute ngo asubire kubafata? Oya, ntibishoboka. Arabona ko Imana yambaze ubwo kuba muri mwebwe. Ibintu byose biba byagiye muri gahunda, ibintu byose biba bigizwe bishasha. Haleluya, amen. Niyumva by'ukuri neza. Ubu rero mwemu yera aramanuka, agashira ibintu byose muri gahunda, agasora ibyakira byose, harimo na Satani n'ibintu byose bishigwa kuri we, agatanga umutima mushasha, ubuzima bushasha. Murabona si ibyo gusa, ariko wenyine ubwiwe acaza kugira ngo arabe ko ubuzima bushasha bushobora gukura. Isi ngene bitangaje. Nokunze kuba nk'uvye kabiri ukondi. Murabe ibyo akora. Mwene Data n'abashiki banje, uyu munsi ibintu byinshi bifishingirwa mu bwenge gusa. Mbere no mu mashengero ya Pentekoti ibintu ngo bidasanzwe bigumbagumba. Ntimuhazwe no kwigana, mu gihe ijuru rya Pentekoti ryuzuye ibintu by'ukuri nyabyo by'ukuri. Umwe yitwareka amavuta, uwundi akitwareka ibi na biriya. Ntimureke ngo mutwagwe n'ibyo bintu. Guhera ku munsi wa Pentekoti ijuru ryose ryuzuye ibintu nyakuri by'ukuri. Guhera kuri Pentekoti azobaha umutima musha, azobaha imwe musha, hanyuma azoshira mwemu wayo muri mwebwe, muri uwo mutima mushasha. Hanyuma twunamike imitwe yacu twese dusenge. Umutwe wubitswe, amaso ahumirije. Murazi ko mwakuwe mu ivu. Rero murabye hasi, aho niho muzosubira mu mukungugu w'isi. Uwo mukungugu wari ngaho igihe isi yaremwa, ariko mubone ko hari ikintu muri mwebwe, hariho mwemu umutima wa kera wibuye wakuwemwo. Murashaka umutima mushasha, murashaka imwe mushasha, murashaka ko hanyuma mwemu wayo yinjira muri mwebwe kugira ngo ashobore gukora, akore muri mwebwe, yigaragaze, atambatambe hejuru kuri mwebwe. Ubu rero arashaka kubaha umutima mushasha. Mpagaze hano sinzi ico gukora, sinzi ico kuvuga. Yesu mukiza wanje, uri hano. Murabona, nimba mushaka kugira umugabane ku kuzuka,
hategerezwa kuba hari ikintu muri mwebwe kibinjiza muri uko kuzuka, kibinjiza mu kuzuka. Mbega hano hariho umuntu ashaka gutarika ibiganza, umuntu ashaka gutarika ibiganza kuko ashaka kuza kuri Kristo. Nimwitabe umuhamagaro wiwe, mwakire mwemu wanyu, mwature ko muri abakristo, mukorere umwami, mumukurikire. Imana iguhezagire, Imana iguhezagire. Hariya naho Imana iguhezagire, Imana iguhezagire mugabo. Imana irabazi mwese mutarike ibiganza. Imana yarizi yuko tuzoba turi hano ku isi, yarizi buri shugwe ryose, yarizi buri sazi. Nta n'akanyoni gato kogwa hasi Imana itabizi. Muravuga ubu rero ati o Mana yanje, ngiki ikiganza canje, nguyu umutima wanje, ndi mwishengero, hari ikintu canshikiye, ariko sinabayeho ubuzima ubwo nategerezwa, ubwo nari nkunze kuba. Byaraza bikagenda, bikaza bikagenda. Mwami, ibyo bihinduke rero. Ijambo ryawe riravuga ko uzoduha nkemu wawe aje muri nkemu yacu. Muravuga ati ibi na biriya byarabaye ariko sinabishoboye. Nibyo uko niko umuntu nyine ameze. Kumbure muravuga ati Mwene Data Frank, Mwene Data Branham, navuze mu ndimi, naravugishijwe. Muri kino gihe sindabivuga ko, ariko kuri uwo munsi benshi bazoza bavuge ngo Mwami, mbega twakoze ibyo bintu byose mu izina ryawe, bijanye no kuba ari umutima musha, nimwe musha bwa mbere. Ubu Kristo ari hafi, arabegereye. Mbega ntimubyumva? Naco bitwaye ibintu muhura nabyo, murakunda umwami. Imana iri ku ntebe y'ubwami yayo. Ibintu byose byaba byarabashikiye. Kumbure umuntu umwe yarabatwenze, abavuga nabi. Uko biri kose, urukundo rw'Imana ruri mu mitima yanyu. Ntaco mwagiriza umuntu n'umwe. Mwagiriza muvuze muti o ngomba ndamwishure. Aho rero uwo si mwe muyera ari muri mwebwe. Oya, aho nta mutima mushasha uhari, nta buzima bushasha buhari. Imana ibahezagire, Imana ibahezagire hariya na hariya. Imana ibahezagire. Ni byiza. Ubu rero turagiye twese gusenga. Data uri mu ijuru, ibihuhosi bihuhutira hanze. Kubera iki mbega navuze ego igihe bansaba kuza? Kumbure ni igikorwa cawe gikomeye, ndabizi ni igikorwa cawe. Ubutumwa bwari ico bagusaba cyose ubitange. Data Mana yanje, ndasenze n'ubunyakuri bwose bw'umutima. Fata buri gwara yose, fata byose, fata ibintu byose bihahiriza abantu, bibakureko, babe abidegembya, babe abahezagiwe. Mwemu yera ashobore kuza muri bo. Ico gice c'ubugingo bwabo, ico gice c'umutima wabo, uco wiziganirije gishobore kuba cuzuye, gishobore kuzura, bashobore guhabwamwo ijambo ryawe ryose. Umutima wabo umwimenyerezo mushasha, ukwizera gusha n'umwimenyerezo, ukwizera gushasha. Ubuzima bwawe buba muri bo, bushobore kwigaragaza, bushobore kwinjira. Mwami, ndagusabye ubane na bene data, ubane na Mwene Data Joseph, ubane n'abandi bene data bose bari mu gikorwa, ubane nabo, ubahezagire ku gikorwa gikorane gikurikira. Ndagusabye Mwami, kandi ubane nanje, ubane natwe twese mu gihe dutera imbere ku nzira yacu. Mwemu wawe yera abane natwe twese. Amen. Ndamukunda.
ndamukunda, shaka kumubona. Nicyo cyifuzo cy'ibwina kiba mu mutima wanje, kubona umwami Yesu umukundwa. Mbega namwe nibyo mwifuza? Shengero ry'Imana nzima, iryo agabura imigisha yiwe nawe. Yaravuze muri Matayo 28:18 ngo ububasha bwose bwo mu ijuru mu isi nabuhawe. Ibyari mu Mana byose byasutswe muri Kristo, ibyari muri Kristo byose yabisutse mu ishengero. Shira ku ruhande ibindi bintu byose, mwakire umutima mushasha, imwe mushasha. Ndabakunda, muri abantu bameze neza. Sishobora kugumana namwe igihe kirekire, ntegereza kubandanya inzira yanje, ariko ndasaba kugira ngo Imana ibahezagire, ibane namwe. Ego, Imana ibahezagire gushitsa aho tuzosubira kubonana. Ntegereza kwemanga Mwene Data Frank ko aya majambo yose yankozeko, yinjiye mu bugingo bwanjye. Nabivuze ejo ku mugoroba, twumvise ijambo ry'Imana iyi myaka myinshi, twabyizeye n'imitima yacu yose. Ubu rero dufise icyifuzo gikomeye ko iri jambo ryo kwemezwa, Imana ihabwe ibyo ifitiye uburenganzira. Twumvise inshuro nyinshi yuko umwami azoduha byose, azogarukana byose, asubizeho ibintu byose. Kandi nk'uko Yoweri yabivugishijwe ngo umwuzuro uzoba uhari, ntihazosubira kugira ibibura. Yoweri 2:26 ari umwanditsi umwe w'indirimbo aririmba akavuga ngo byuzuye biri mu bitemba biva i Golgota. Dushaka ibyo Imana yahaye ishengero ryayo. Ibintu byacu ubwacu dufite uburenganzira biciye kuri Golgota, ibintu ari byacu, ibintu ibyari byaribwe byibwa ishengero ry'isezerano rishasha, ibyo byari rifise ubwa mbere. Ibyo nibyo dushaka ubu ku iherezo. Ni rimwe mu masezerano nyamukuru yo muri buno butumwa bw'Imana. Ubwo twizera, umwami aravuga muri Yoweri 2:25 ngo nshaka kugarukana. Twarabisomye inshuro nyinshi no mu byakozwe n'umwa 3:20 na 21. Yesu Kristo ngo arindiriye mu ijuru igihe cyo gusubizwaho ku bintu byose ibyo Imana yavugiye mu kanwa kabo yavugisha kuva kera ngo bisohoze. Ibyo bitegereza ko bicika ibintu by'ukuri. Ariko nimba ubu rero turindiriye imvura ya mbere n'iya nyuma, nk'uko kiriya gihe barindiriye imvura ya mbere, birakwiye yuko ubu rero umutima ugigwa musha, imwe mu yacu ikagirwa musha, ibyumviro byacu, ibyumvo byacu, ubuzima bwacu. Kumbure ibyo nicyo bisigura mu Cyongereza rimwe biba bigoye, ariko Imana ishaka kuduha kubw'ubuntu ibyiyumvo bya Yesu Kristo, ibyiyumvo, kuko uko niko byanditswe muri Filipi 2:5 ngo umwe wese agire ibyiyumvo byari muri Kristo, uko Yesu Kristo yumvira, umutima mushasha, ibyiyumviro busha, hanyuma tukambikwa bubasha buva mu ijuru, ku buryo bw'uko ni ubushobozi bw'Imana buba bushobora gukorera muri twebwe. Paulo we yirata intege nke ziwe, yashaka gushimika yuko atari we yagize ikintu akora, nk'aho ubushobozi bwagaragajwe bwari buvuye kuri we, nk'uko intumwa zabivuga. Ariko ubwo bushobozi bwari bw'umwami, kandi bwahishuwe bugaragarizwa muri twebwe abizera. Abikorino ba 2:9 hariho umurongo uraba mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel. Birakwiye yuko tuvyumvira ko ni mu gice cya 18
Ezekiyeli 18 duhereye ku murongo wa 30. Nico gituma yemwe ab'inzu ya Isirayeli ngira mbacire urubanza umuntu wese nk'uko inzira ziwe zimeze niko umwami uhoraho agize. Nimugaruke muhindukire muve mu bicumuro byanyu byose kugira ngo ibigabitanyo mu gifaransa kugira ngo ibigabitanyo byanyu ntibazanire kugesezwa. Murongo wa 31 nimute kure ibicumuro byanyu byose mwancumuye ko mwironkere umutima musha n'imwemusha. Niki gituma kuko niki gituma mugomba gupfa yemwe ab'inzu ya Isirayeli? Biratangaje. Mu murongo wa Bibiliya aravugwa ngo nzobaha umutima musha, nzobaha imwemusha. Hanyuma hano biciye mu kanwa k'umuhanuzi umwe nyine Ezekiyeli aravugwa ngo mwiremere, mu gifaransa mwiremere umutima musha n'imwemusha. None ubu rero hagomba habiki? Mbega tugomba kubishikako, tugomba kubyiremera, tuzobishikako? Mbega ntegerezwa kubirema? Mbega ibyo bizogenda gute? Birasanzwe kugira ngo ashobore kubikora, kugira ngo awureme ibyo dutegereza twebwe ubwacu kuba twiteguriye kwikura ko ibintu byose biraba ubuzima bwa kera na kamere kacu ka kera. Aho rero umutima mushasha uzoza. Ibya kera bizoba birenze, bizozimangana biveho. Hanyuma igihe ibya kera bizoba bizimanganye bivanyeho, ibintu byose ubwo nyine bizoba bishasha, kuko ibintu bya kera ahubwo biratugora, biraturemera. Murongo wa 30 aravuga ngo nimwihane muhindukire muve mu bigabitanyo byanyu byose kugira ngo ntibisubire kubabera impamvu zo gutsindwa mwebwe. Rero duhindukira Imana, ugutera umugongo ibintu byose bidashobora kuba bihagaze imbere yayo, ibyo bintu byose bigomba kuvanwa mu mitima yacu. Ibyiyumviro byose bibi mbega bivahe imbere ko bicika ibikorwa. Ibintu byose bigomba kuva mu mitima yacu. Naganiye n'umusore mu minsi iheze, ndamubwira ati numva umenga nishira mu nzira y'abandi nkabera umugisha. Yarandabye arambwira ati umviriza, nta numwe wita mu nzira yiwe. Hanyuma yongera ati jewe ubwanje nishira mu nzira yanje, hanyuma nawe ukishira mu nzira yawe. Mu wese yibera igitsitaza ku buryo bwiwe. Rero kumbure niko bimeze kuri twese. Rimwe twokunze kubona abandi ngo tubambikishe inkofero, ariko imbere y'Imana ubuzima bwacu bwo kwizera iyo budatera imbere si kubera uwundi muntu, ni kubera jewe, nta wundi. Ibinzibira, ibikuzibira, rero ni twebwe ubwacu twizibira, kandi umwe wese ku giti ciwe. Aravugwa hano umurongo wa 31 ngo nimutekure ibicumuro byanyu byose mwacumuye mwironkere umutima musha n'imwemusha. Ico nico gisabwa cibanze kugira ngo Imana ireme ivyo muri twebwe, gutera umugongo ibintu bya kera, duhindukire ibishasha kubw'ubuntu bw'Imana. Kandi ivyo bitegereza kuba ari ingingo umutima ufata, ibyo dufata. Iyo ngingo y'umutima ntidushobora kuyifata ubwacu, kandi ntitwayifashe ubwacu. Ukwizera kwinjiye muri twebwe igihe ubutumwa bwariko buravugwa, tuko turumviriza, hanyuma turatahura yuko dushobora gusa guhindukirira umwami, ariko ko ari we ategereza gukora ibisigaye muri twebwe. Ariko ugushaka cyangwa kugomba gutegereza kubanza gushikwa muri twebwe. Kubishaka niyo ikora ibyo uko ari bibiri, itanga ukugomba, itanga no gukora, kugira ngo kwiherezo ntihagire umuntu umwe kwiherezo yirata avuge ngo narabishoboye. Ariko ushaka kwirata yishimire umwami. Ariko iyo ni mirongo ibiri ya Bibiliya igenda mu by'ukuri ifatanye ngo mutekure ibicumuro byanyu byose ibyo mwancumuye ko, hanyuma mwironkere umutima musha
n'impwemu nsha. Kuko ni iki gituma mugomba gupfa yemwe ab'inzu ya Isirayeli? Ezekiyeli 18:31. 18:31. Ni iki gituma mushaka gupfa shengero? Umwami ni muzima kugira ngo aduhe ubuzima bushasha. Agendera hagati y'ibitereko amatarandwi by'izahabu. Dutegerezwa gukomezwa kandi tugahumurizwa n'aya majambo yose, kuko buri jambo ryose iryo umwami atubwira rifise impamvu nico ritumbereye. Ntitugomba gusubira inyuma ridakoze, ariko ritegereza gusoza ibyo ico yarirungikiye. Umurongo wa nyuma wo mu gice cya 18 muri Ezekiyeli uravuga, Ezekiyeli 32:18-32 ngo erega simpimbagwa n'urupfu rwopfuye, niko umwami uhoraho agize. Nuko nimuhindukire mubeho. Uguhindukira mu buryo bwa Bibiliya bizozana ubuzima bushasha bw'Imana. Ni uguhindukira nyako by'ukuri kuva ku mutima biciye kuri Yesu Kristo umwami wacu. Tumuhindukiriye n'imitima yacu yose, aho rero azoreka tumubone, kuko aranditswe ngo urondera araronka. Kandi aho ni Matayo 7:8 na Yeremiya 28:13, nimwandondera n'imitima yanyu yose nzoreka mumbone. Uguhindukirira rwose Imana, uguhindukirira byuzuye Imana muri ubwo buryo, uguhindukira mu buryo bwa Bibiliya, tukareka ibintu vya kera tukabisiga inyuma, hanyuma tukadukiriza amaso yacu kuri Yesu Kristo agira ibintu bishasha n'ahaba no mu buzima bwawe. Ashobora no gutunganya amakosa ya kera, hanyuma akaduha umutima nimwe mu by'ukuri bishasha. Ibyo turabihahamiye, turabizi yuko ibyo yasezeranye azobigumya nta nkeka, aduha ibyo dukeneye kugira ngo tugume duhagaze imbere yiwe. Imana ishobore kurema ico cuka c'imwemu, icuka twiyumvamwo ko tumeze neza. Ico Imana ishobora kugira ico ikora, ishobora kurema ikintu. Nta wewe nta jewe, ariko ahubwo turamwishikanira gusa hanyuma tukamwiha. Azokora ibisigaye ku bw'ubuntu, umutima musha, ubuzima bushasha, impwemu mushasha. Uko rero Imana izogaruka mu ishengero mu bushobozi bwa mwemu iyindi ncuro imwe, ngo anyiganyize ijoro n'isi, isubire kwemeza ko ijambo ari ry'ukuri. Rimwe twokunze kuba twogaragajwe imbere y'abantu, tugagira umuhamagaro wa nyuma, tukagenda mu ibarabara, tukaja mu mahanga yose, mu ndimi zose n'ibihugu byose, ariko hategerezwa kuba ikirengeye uguhamagara gusa mu majambo. Imana ubwayo itegerezwa kuba inyuma y'ibyo, itegerezwa gushinga intahe ijambo ry'ubuntu, ngo yemeza ijambo nk'uko yabikoze kera. Dutegerezwa kuza mu makoraniro atari gusa kugira ngo twumvirize ijambo, dutegerezwa no gutwara ikicumviro cyo kuza kugira ngo tugire umwimenyerezo n'Imana, duhezagirwe umugisha Imana dusezeraniye mu ijambo ryayo. Iyo tuza gusa kugira ngo duhabwe inyigisho, tuzohabwa inyigisho gusa. Imana ishobora gusa gukora bihuje no kwizera kwacu. Umwami yakunze kubaza inshuro nyinshi ngo urizera ko ibintu bigukorera, hanyuma ibyo bikaba. Dutegerezwa kuza dufite ukwizera guhagije mu kumviriza ijambo ry'Imana, atari gusa kugira ngo twumvirize ijambo, ariko kugira ngo tubeho, tugire umwimenyerezo wo ukwizera gushikamye mu byo Imana yadusezeranije mu ijambo ryayo. Iyo tuje tugasenga n'umutima w'ukuri,
ngo imana yiyerekane yishimagize, aho rero nabyo izobikora. Reka twese mbega twese twaba dutwaye mu mitima yacu icyifuzo cibwina ko yoshobora kwishimagiza, mbega by'ukuri niko bimeze, aho rero izobikora vuba. Uko biri kose ibyo bizoba imbere yo kugaruka k'umwami, kubera yuko tutazi igihe bizotwara, nta muntu umwe abizi. Turashobora kubirindira iminsi yose, ariko nta muntu umwe ashobora kuvuga ngo ni ryari bizoba. Ariko hari ikintu kimwe kizwi neza, imbere y'uko umwami agaruka tuzobona mu buryo bushasha ubwiza bwiwe. Ariko twokunze kuba tubonye n'uyu munsi, niwizera uyu munsi urashobora kubona uyu munsi. Nta kintu na kimwe, nta hantu na hamwe aho umwami yababwiye ngo nimwashaka kubona ubwiza bw'Imana muzogaruke iyindi ncuro ngo nzobubereka. Hoya, uko biri kose, haba ku bagwaye, abanyabyaha, canke ukuzuka kwa Lazaro, misi yose byaba biri mu mwanya aho umwami yaba ahari, ngo twizere yuko ashoboye gukora ibikwiriye muri uwo mwanya nyene ukwiriye. Rero dutegerezwa kwinjira imbere y'Imana kugira ngo tubone ubwiza bw'Imana. Hanyuma umwami na nkeka yari yumva bimuguye nabi igihe Mariya yavuga ngo ndabizi ko azozuka ku munsi wa nyuma. Yashaka ibyo kubijana muri kazoza, ukwizera kwe kwari kwagiye muri kazoza. Umwami aravuga ati nijwi ritomoye ngo nije kuzuka, nije bugingo, musazawe arazuka. Atari gusa ku munsi wa nyuma arategeka ngo ikibuye gikugweho. Yari ngaho kandi ibyo byashobora kuba ari hano. Ibyo birashobora kuba, ibyo birashobora kuba rero ubu hamwe nawe, kandi twizera yuko ari hano. Nta kundi kuntu twobigenza kiretse kuko ukuri ko yabivuze mu ijambo ryayo. Turaza mu izina ryiwe kandi aba ahari. Nashaka kubikora ejo, oya, ashaka kubikora ubu nyene muri kano kanya. Niyumvira yuko dutegerezwa gufata akandi kanya ngo dusengere hamwe, hanyuma mu masengesho turondere ubufatanye hamwe n'Imana, tuyifatire ku ijambo kugira ngo yemeze ijambo ryayo muri twebwe. Turahaguruka ubu rero dusengere hamwe. Kumbure turirimbe igitero ngo uko ndi ataco ndi muri jewe. Uko ndi muri jewe atako ndi, kiretse amaraso yawe yamenetse ku bwanje. Amaraso yawe anyoza ku caha, si nkomezi zanje ariko ni izawe. Mwagaziye ndaje 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 ndaje. Turashaka turi hamwe gusenga. Data uri mu ijuru, turagushimira biva mu bwina bw'umutima kubw'ijambo ryawe ryera ry'igiciro. Turagushimira ko ukora ikintu gishasha, atari kuri twebwe gusa canke mu bwami bwawe gusa, ariko no muri twebwe, kandi biciye kuri twebwe urashaka kwigaragaza, urashaka kwishura mu buryo bushasha. Wemeze uburyo bushasha ijambo ryawe mwami, uvutse uburyo bushasha, uzuba bushasha bwo kuzuka. O mwami, turagushimira kubwo ubuntu bwawe bwinshi wambaye. Turagushimira ku bantu, ingo mwemu umwami, ingo mana nzima, ingo ube kuri twebwe muri mwemu yera, kubw'ishengero, kw'ishengero mwami twahawe ijambo ryawe, twakiriye ijambo ryawe, dukoraniye imbere yawe. Ubu rero ukore ibisigaye. Haleluya.
ubikore biciye ku bushobozi bw'amaraso yawe, bw'ijambo ryawe n'ubwa mwemu wawe. Ukore kugira ngo ibimenyetso bikurikire, ibimenyetso n'ibitangaza biherekeze ubutumwa bw'ijambo ryawe iyo ritangazwa. Ubu rero ugire akagongwe abo bose bari mu bibazo, bababajwe, baremerewe, abo bose bafise ibyo bakenye mwami, ubu bashobore gufata mu kwizera ikiganza cyawe cyacumiswe. Wasoje byose mwami, waratubohoye, watwaye ibohero, urabohora abo buboshe, umuco wawe waratwakiye. Turi mu mwiza mwami mwizigirwa, turakoranye turi imbere yawe kugira ngo twakire ibyo waduteguriye. Ubikore biciye mu bushobozi bw'amaraso yawe mwami mwizigirwa, utubatize mu muriro no muri mwemu. O mwami mwizigirwa, uduhe ubuntu bwawe kugira ngo ishengero ryawe mu buryo bushasha ryambikwe ribe rifise, o mwami, ducike umutima umwe, duhuze umutima n'inama. Icuka cy'Imana kibe hagati muri twebwe, mu mitima yacu, mu buzima bwacu. O mwami wizigirwa, ijambo ryawe ribe iry'ukuri, risohoze muri twebwe kandi uciye kuri twebwe, uryemeze muri twebwe kandi uciye kuri twebwe. Uduhe umutima musha, imwe musha, uduhe umwimenyerezo musha cy'ukuri hamwe nawe, kandi utwuzuze ubushobozi na mwemu wawe. Turabigushimira mwami mukundwa, turakoraniye hano, turi imbere yawe kandi ntidushobora kugenda nk'uko twaje. Ubu rero turizera yuko warungitse ijambo ryawe kugira ngo ridukize, kugira ngo ridusubize ku nzira y'ukuri, ridukize imitima, ridukize, ritubohore, riturekuze mwami. Warungitse ijambo ryawe mu buryo butandukanye. Uyu munsi naho muri kino gikorane wagize ijambo ryo kuduhumuriza kumwe wese muri twebwe, nubwo ibintu byose bitari bifatira kuri bose cyangwa bitaba ari iby'ukuri kuri bose, ariko mu minsi yose waba ufise ikintu kuri buri muntu. Ndabigushimira. Ninde yoza imbere yawe ntahure nawe mwami mukundwa? Haleluya. Guhimbazwa no gushimwa, icubahiro no gusengwa bibe iby'izina ryawe ryera, wewe wanesheje w'igorogota. Haleluya. Wabaye isezerano ry'abanyamahanga kugira ngo agakiza kawe gashika ku mpera z'isi, kandi mwemu w'Imana, mwemu uhoraho yarukiye kuri wewe kugira ngo ubutumwa bwiza bw'umunezero bushobore kuzanwa mwami mukundwa. Wa mwemu nyene abe kuri twebwe kugira ngo dushobore kuba tujana ubwo butumwa nyene, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, atari gusa mu majambo ariko mu kimenyamenya no kugaragazwa ko kubaho kwa mwemu yera n'ububasha mwami. Ubu rero uraraba ishengero ukaribwira ati urashobora kwizera ko namaze gukora ku buryo bw'uko iyo byose bigushikira. Urashobora kwizera ko byose byateguwe. O mwami, turagushimira twese hamwe. Ubu rero ushobore kuganza muri kino cyumba icuka cyo kwizera kwera kube hano. Nitwizera ibibonetse byose, tukwizera wewe, twizera ijambo ryawe, twizera amasezerano yawe mwami mukundwa. Tuzobona ko azosohoza. Uhimbazwe kandi utazigwe izina ryawe ry'igitangaza kandi ryera. Haleluya, haleluya, haleluya. Nimushimire umwami, muhimbaze izina ryiwe kuko ari hano.
akorera mu ijambo ryiwe bihagije kuri mwe wiwe kuko wacunguwe n'amaraso kugira ngo avutse mu buryo bushasha, umutima musha n'ubuzima bushasha. Haleluya! kugira ngo dushobore rero kuririmba indirimbo nsha. Mwami mwizigirwa, ugusengwa n'icubahiro bihabwe mu bihe byose bidashira. Haleluya!